ndabakengurukiye rero kuri uyu muco mubajije nibigira yabajije iki kibazo cyuko umugambwe senere abawurongoye bituye ubutungane babaza impamvu urubanza rutoburanishwa mu idonido no gutoba ari umukenyuro. Nagomba ntango umuco ndabamenyesha yuko umuntu iyo yituye isentare acaba umuburanyi. Umuburanyi rero Gwasa Agathon yarituye sentare ntahinyuzwa mu gisata gica imanza za leta aho yitwariye abantu barenga umwe. Kugira ngo rero urubanza ruburanishwe n'umwe wese mu bitwariwe ategerezwa gutanga ibisabwa kugira ngo urubanza rushobore kuja n'idonido. Uru rubanza ruramaze kumapaka imbere ya sentare zicese zishika zitatu. Aha muca mwumva yuko rumaze kuburanishwa. Nubwo rero rumaze guhamagarwa izi nshuro zitatu, hariho umwe muri bo atari bwakwize ibisabwa. Uyu mwanya rero ndiko ndavuga bose baramaze gukwiza ibisabwa. Ubu urubanza ibikenewe byose birahari, rushikajwe guhabwa isango kugira ngo ruburane n'idonido. Murakoze.